munsi wa kane wahariwe ibidukikije igenekerezo rya 5 Myandagaro uno mwaka Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba wa Buyimba wo muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura mu bikorwa vyo guca imikobeko mu ntumbero yo gukinga inkukura. Mu nyuma yaho yabandanije yifadikanya n'abenegihugu baho nyene mu bikorwa vyo kubaka umushinge w'ishure shingiro rigizwe n'ibirasi 4 ryo ku mutumba Buyimba. Mw'ijambo yashikirije bari bitavye ivyo bikorwa, Nyeniteka SINZOHAGERA yarakengurukiye abenegihugu ingene bitabira ibikorwa vy'iterambere rusangi, aca basaba no kubandanya bakingira ibidukikije mu guca imikobeko no gutera ivyatsi bibana n'indimo. Yarongeye arashimira abavyeyi barungitse abana gufyatura amatafari azokoreshwa mu bikorwa vyo kubaka iryo shure shingiro. Abenegihugu bari ku kivi cyo kwiteza imbere muri leta mvyeyi leta nkozi. Nta kindi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Vice ndayishimiye ari n'abasanzwe arongoye leta mvyeyi leta nkozi aduhamagarira twese nuko twotonda urugamba rwo kugwana n'umwansi yita bukene. Uyo mwansi nta kindi cyo tuma tumutsinda atari ko dukura amaboko mu mpuzu hama tugakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Ko cyambere dukwiye gutara nuko Imana yaduha ubutunzi, ubwo butunzi nabwo ni isi. Iyi si nayo idusaba yuko tuyikingira. Ni ibi bikorwa twatanguriye ko byo gukingira ibidukikije, mu gukingira isi ndimwa, mu guca imikobeko. Anagira by'ukuri mpamagarire abavuka ntara n'ayandi makomine. Intara ya Bujumbura iri ku misozi ihanamye, imisozi itemba. Iyo rero tudakingiye ibidukikije ngo duce imikobeko, uburyohe bwose bw'isi buramanuka bukagenda bugatwarwa n'amazi, hanyuma isi igasigara ataburyohe ifise. Burya murazi ko Imana yari yaduhezagije intara imera. Intara Bujumbura ni intara imera. Nico gituma dukwiye kumva iki kintu cyo gukingira isi ndimwa mu guca imikobeko kugira ngo uburyohe bwose bw'isi bugume ngaha nyene, hanyuma turinde inkukura. Ariko kandi dutere ibiti bibana n'indimo kugira ngo nanone tubananye duhema akayaga keza, mugabo kandi bidufashe no gukingira isi yacu, kubera ko imitumba ihanamye ni biza ko tuyikingira tugateragira ibiti hama bikagenda neza. Muri wa mugambi Burundi urambaye, ndazi ko muri komine Isare mwagize amatuta menshi. Turifuza kubona ikomine mbese n'intara yose yambaye ibiti, hanyuma gutyo ibiti bikaba ari byo bidukingira. Rero ni cyo ciza twahamagara n'abandi. Hari gihe twaratubivuga abantu bakavuga ngo agatongo kanje, mugabo utagize ujya mukobeko n'ubundi tongo ryawe riragenda, kuko imvura yoyo niyagwa iratwara ryavu ryose ikaritwara n'uburyohe. Ariko uciye ukemera ugaheba nambara kametero gadakwiye, ukemera ugashya mukobeko, ukingiye isi yawe ndimwa, kuko bwa buryohe ntaho bugenda, ucuza ugasubira kandi ukasubiza mu itongo. Rero ico niko tugiye kwamiza ko nibwo butunzi Imana yaduhaye. Nagira kandi ndabakeze ibikorwa by'iterambere muko murakora byo kwibakira ishure kuri no mutumba mwiza. Niho ngo mutumba warusigaye muri no zone niho mutumba warusigaye udafise ishure. Nanezerewe cyane mbonye akayabaga mwakoranye ibikorwa rusangi, byanyeretse ko by'ukuri mwari mukeneye ino shure, kandi birumvikana turavye ingene hameze, kandi turabakeje ku bikorwa muri ko murakora. Tugakeza ko abavyeyi mwatanze abanyeshure kugira ngo mu ruhuko baze baterere, ntibaje mu bitagira ikimazi, ariko bakaza gufasha kugira ngo bene wabo baze baronke aho bigira. Nukuri iki ni kuwa citeka ko kera twaturindira yuko ngo leta iza kutwubakira. Erega bene gihugu, leta ni jewe na wewe, nta yindi leta ihari, ni jewe na wewe. Nitweteza kwifatira mu ntoki ibibazo bimwe na cyane nkamwe na bino bibazo
vy'amashure nituteza kuvyubakira. Rero ndabakiyeje vy'ukuri kubwa kino gikorwa muri ko murakora, kandi nkibaza yuko iyi shure turitezenya ko mustanteri yuko mu kwezi kw'icenda muzoyinjira, teza kwinjira. Yego kabisa, teza kwinjira, kandi turiteze yuko vy'ukuri nk'imvukira zizogira ico zikoze, kandi tugashimira nimaze gutanga kugira ngo bashigikira abenegihugu muri zino nguvu ariko baragira. Nanje ndabemere ko nzobaronka imifuka 100 y'isima kugira ngo vy'ukuri turabe yuko mu kwezi kw'icenda abana botangura kwigira ngaha. Umukuru w'inama Nkenguzamateka yarahaye impanuro zitandukanye abari bitavye ivyo bikorwa, harimo gushira amatongo hamwe kugira bashobore kugwiza umwimbu, gutyo na leta ishobore kubafata mu mugongo, gutunganya imigambi yo kwiteza imbere, kugwaruka no kubakenyezi kugira ngo baroswe ingurane mu mabanki leta yabashiriyeho, kubandanya bikingirikiza coronavirus. Yongera arabasigurira ibijanye n'amakoraniro inama Nkenguzamateka imaze imizi ikora ku bijanye no kumenya ukuri ku vyashikiye Burundi mu mwaka w'1972. Ariko kandi nagira mpamagarire nkuko yakubura amatari yabivuze, leta mvyeyi, leta nkozi yarashizeho vy'ukuri ivyo tuma abenegihugu batera imbere. Yamaze kuvuga gufata amatongo yegeranye hanyuma tukayarima tugatera igitegwa kimwe. Ariko si ivyo vyonyene, mu byo je numvise nyene icubahiro wavumereye yavuze ngo nimwaje hamwe itongo rirenza amahektari 2, hanyuma mukamufise ikibazo c'umwavu, mukagira n'ikibazo c'imbuto, muzoce mwegera abajejwe intwaro bagende babasabira iryo deni ry'umwavu n'ideni ry'imbuto kugira ngo muhejeje kwimbura muzoce mwishura iryo deni. Byumvikana ko uno munsi ntacobuza umwene gihugu adatera imbere. Nimufate ayo matongo yegeranye, umwe wese araza akarimba kiwe. Mugabo nimba ayo musozi tukavuga ngo uyu musozi reka turime igitegwa kimwe, mbega uriko amahektara angahe? N'amahektara 5. Nta mwavu dufise, nta mbuto dufise, reka twegere nyakwa mustanteri ngurabe twe twaje gutunganya umurima, none dusabire imbuto n'umwavu kwideni, hama twebwe nitwimbura tuzoca tugurisha, hanyuma dusubize wa mwavu na ya mbuto, mugabo natwe turonke ibyo dusigarana. None mwumvaga yemwe hari ikindi murondera kuri leta mvyeyi? Inyuma y'ivyo bikorwa, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yaciye agendera umurimyi mworozi wa kijambere azwi ku izina rya Niyonzima Etienne wo kuri uwo mutumba wa Buyimba, mu ntumbero yo kumutera intege ku bikorwa vy'iterambere bitandukanye ariko ararangura. Mu gukengurukira umukuru w'inama Nkenguzamateka ko yamugendeye, uwo murimyi mworozi akaba yaciye amuha utuganuke dutandukanye tugizwe n'ingurube, inkoko hamwe n'inkwavu. Ku muhingamo w'uwo munsi nyene, umukuru w'inama Nkenguzamateka yabandanirije urugendo rwiwe muri zone Rushubi, aho yasanze ku kivi abari mu makoperative sangwe kugira ngo abatere intege. Nyeniteka SINZOHAGERA yasozereye urugendo rwiwe ku kibanza cyo ku mutumba wa Karunga muri zone Benga, kiriko cubakwamwo ikibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru, Stade de la Révolution de Bujumbura.